Buri mukobwa wese aba yifuza guhura n'umuhungu muzima bagakora bimwe bita urukundo, ariko rimwe ushobora gusanga bamwe mu bahungu canke bamwe mu bitsina gabo iyo bahuye n'umukobwa baba bafise intumbero zitandukanye, rimwe ugasanga yego bashaka urukundo abandi nabo bishakira kunezeza imibiri yabo, ariko vyose bakabitwara kumwe ugasanga bitwaza ikintu bita urukundo. Kimwe mu bintu bibabaza kandi bibabaza umutima ni ugukunda umuntu ariko ugasanga uwo muntu we ntiyagukunze na gato, ahubwo we yashaka kunezereza umubiri wiwe. Rimwe ugasanga yakwijeje ibitangaza, akubwira ingene agukunda, akubwira ingene uri mwiza, kugira marayika amanura ijuru ari gushira mu biganza, kwizeza n'ibitangaza bimwe Yesu yakorera i Kaperinaumu, ariko ugasanga ivyo vyose nta kuri kwari kurimwo, ahubwo yashaka kunezereza umubiri wiwe. Niko bimera no ku bahungu canke ku bagabo, igihe ahuye n'umukobwa bagakundana, uwo mukobwa akamwizeza ibitangaza, akamubwira ingene yamukunze aruta abandi bagabo bose, ariko yashaka umufuko wiwe. Ibi bintu birababaza cane ku muntu afise urukundo rw'ukuri, yakunze umuntu ariko agasanga uwo yakunze afise izindi ntumbero kuri we. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuvuga kuri bimwe mu bimenyetso bizokwereka yuko umuhungu akwegereye canke umuhungu ariko arakurondera rimwe ashaka ko muryamana ata rukundo na buke bukagufitiye. Rero nimba nawe ibintu ushaka kubimenya, ikaze kuri GFRG. Nimba wisanze hano hantu mushasha, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Ikimenyetso ca mbere kizokwereka yuko umuhungu ashaka ko muryamana ata rukundo agufitiye, ni wa muhungu usanga muhuye mwatwaye nimero, ariko ugasanga agutera amashurwe cane, arakuvuga neza cane cane kuvyerekeye umubiri. Usa neza, ufise amaso meza, ufise amaguru meza. Iyo bigeze rero umuntu wumva akubwira ngo ufise taye imeze neza, akenshi uwo musore uzotanguye kumugirako amakenga. Wa musore muba mugihuye mukivugana mu misi ya mbere, uyo muntu akenshi usanga 80% biba bimugenza mu buzima bwawe ari ugushaka kuryamana nawe, ariko yashatse kwinyegeza inyuma y'urukundo. Ikimenyetso ca kabiri kikwereka yuko uwo muhungu atakindi camuzanye mu buzima bwawe, ni wa muhungu mumenyana rimwe mbere umwemerera n'urukundo, ukavuga murakundanye, mugabo ntashake yuko umenya vyinshi kuri we, swate kuri famiye yiwe canke uko ameze canke ico akora. Ugasanga ni wa muntu ibintu vyose vyiwe vyaba biri muri flu, ugasanga umubajije ati nzokubwira she nta kibazo, mugabo akama kubwira ngo ndabe ngo ndagukumbuye, ariko wamubaza ikibazo kizima ukabona umenga ariko aragikweba. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko uyo muhungu aprefera umubiri wawe, atakindi kintu agukeneye, kuko umuntu ukunda umubwira ibintu vy'ingirakamaro. Yego muracishaho mukayaga n'ibindi, ariko akenshi muramenyana, akakumenya neza, akamenya famiye, swate ntatomenya famiye mugabo ukamenya bagenzi biwe. Hari n'umuntu usanga muzinanye ngo murakundana, ariko ugasanga n'abagenzi be arabakunyegeza, ugasanga nta n'umunsi n'umwe araguhuza nabo, kugira ngo ntibazove habamwo umwe akubwira amakuru yiwe. Ikimenyetso ca gatatu kikwereka yuko umuhungu atakindi kintu aba yifuza kuri we atari sex, ni wa muhungu iyo muriko muraganira canke mu biganiro vyanyu 70% usanga avuga ibintu vyerekeye kuryamana, ugasanga iyo hageze kuvuga ivyo biganiro ugasanga umenga nyene arashushe, arahiye nyene, ugasanga abashaka ko mwoguma muvuga, mugabo iyo uzanyemo ibindi bintu vy'ubuzima bwubaka canke izindi nkuru, uca umenga umuntu aguye mu mazi, ukamenga inkuru ziramuheranye, ugasanga utanguye kumurambira. Rero akenshi uzosanga abo basore azana agasije kose canke ikiganiro cose kazana ariko abiganisha ku bintu bijanye no guhuza ibitsina. Uyo muhungu ni wabona umuhungu atanguye kubwira ivyo bintu, akubaza ibibazo nyene kujanye n'ivyo bintu, buri munsi umenga nivyo aguma ashirako, aguma akubwira, uyo nawe uzomwitondere. Ikindi kimenyetso ca kane kizokwereka yuko umuhungu atakindi akwipfuza ko atari sex canke atari kuryamana, ni wa muhungu usanga nyene muzinanye, usanga muvugana, ariko ugasanga
rimwe rimwe akarakwirengagiza nakwibagira, ariko wamutelefone ukamwandikira ati ndagukumbuye ndashaka tubonane canke nzoze kuraba ryari, ukaca ubona nyene arashushe atangiye kwandikira, kandi mu minsi iheze atahora anakuramutsa neza, ariko ugasanga yodepansa n'amahera yose ashoboka mu kugira ngo muzobonane. Uyu muntu rero uzomwitondere, umuntu ubwira ko uzoza kumuraba swata haba canke ko mwobonanira ahantu hatuje ukumva aciye ashuha, mugabo mu yindi misi yarahoze, uyu muntu nawe nyene uzomurabe neza, nta kindi aba yipfuza umubiri wawe gusa, ko yaba agukunda abakuvugisha no mu yindi misi isanzwe mutaba muriko murabonana, mugabo umubwiye ko ushaka kumubona kandi mubonana ahantu hatuje ukabona aciye ashuha, nta kindi uwo muntu hayindi ntumbero aba afise atari gushaka kuryamana nawe. Ikimenyetso ca gatanu kizokwereka yuko umuhungu ashaka ko muryamana ata rukundo ruhari, wa muhungu muhura irya mbere ukabona nyene aragushuhiye vyatari, ukabona amapere yaha naha ariko arakuvugisha, yabona utanguye kwishura umenga sihuri, ugasanga nawe atanguye kumenga ariko arabivamwo, canke rimwe ugasanga muravugana imisi 3 4 5 haca atanga gupropoza ivyo bintu, akabona nturi interesse yo kuvuga ko ivyo biganiro vyerekeye kuryamana, ugaca utangura kubona wa muntu asanguye kuzaragabanya, nimba arakuvugisha kabiri yahora kuvugisha gatatu ku munsi, ugasanga ariko aragabanya, mugabo kare mugihura yarakwandikira, mugabo kwereka amaze kukubwira izo sije akabona nturi interesse, akenshi azoca atangura gucika intege. Rero umusore ni wabona muho imisi ya mbere akuvugishije cyane, hama atangubwira ibintu byo kuryamana kw'ivyo biganiro, nawe akabona ntuko yamwishura neza, akenshi uyu musore nta kindi azoba yipfuza, ni wakora ikosa ukongera kumurondera kandi ngo ko wampevye ko vyagenze ukuntu azokongera kugarukana muri ivyo biganiro, kandi akenshi uzosanga uwo mutego wawuguyemo. Rero nukuraba ingene yifatamwe mu bantu muhura gusaba nimero canke abantu muvugana, nimba nawe atari byo wipfuza ukavuga ati jewe nshaka umuntu muzima, ukaba n'umuntu muzima. Ngibi ibimenyetso bitanu bizokwereka yuko umuhungu atarukundo ashaka kuri wowe, ahubwo yipfuza ko aryamana nawe. Je nahisemo kuvuga ibi bitanu ko nivyo bimenyerewe cane, ariko abantu murazi ko duteye gutandukanye, dufise kamere zitandukanye, hariho n'ibindi bintu byinshi kubera yuko abantu turatandukanye. Je nahisemo kuvuga ibi bitanu. Nakoze kumviriza ikiganiro je wumva ni Roy Gif kuri GFLG, mubandanye mukora subscribe, ndabipfuriza n'umwaka mushasha, murakoze.